Iyo naza kugira umusheri wiwe. Umusheri we nyene araza kubona hariho changement. Ni ahandi umusheri wakubwira bebe ça va. Kumwe guno musi urasaze mu guno musi. Yo tu vas me tuer. Kumbe yumvise indirimbo ya la version originale je te jure. Ari zindirimbo muri temps d'adoration murayibona. Ibintu bigenda kuri konti bya visa ni baragishinga muta kuko jewe ni bibaraba ivyanje bya visa ni bibaraba ngenda ntagenda bibatizami binabausu afura siyavuze ngo no misi ngo baruzi ngo ni benshi ivu bazi kuniroga ni handi usanga urandoze uburozi bwawe je ndaho nabutwara je ngana uko ntavuga je ndaza abartiste benshi cyane bamaze no kunkorera ko mukura mukanya neza ya kugukorera ko neza mukura mukanya uburozi sitaki tu kusema lakini uriizi wewe umuwo muririmbyi tuna banana hivi mimi nasikia anasema huyu jamaa ashaka kunkorera jewe nta mu DJ numwe nza kuduza ababonye amaposti barayabonye yarampariye naho tuzohura sizomuramusa mimi sitaki mazoea umara magenda kumara mazi kumini ko vrai voyou si mwe je ndiko nagize Maria tinarahindusemo sinon yo haje nyine namaze kuvuga hari kintu canje mu cikidemo kirambye Alvin hara apana bia wise design mina haraga njo ya vrai una hara original hara manake nayo machine bora nikapa masi ejo ngugurisha muduga wanje ukayimuriha canke mbwire madame je na amana guikintu cyo miliyoni 10 kuko performing yari twebwe batatu jewe El Pro na D1 sino abandi barabafashije ba dramati hari arabafasha oya je imana yande nivuga wewe jamu kwisi wo uzohara je nuko imana yari yandimye ko je kuva ndi mu isite je nibona ko ari umuntu wo guhara je imana asize yavuga peti wewe genda ku isi wewe role yawe ni guhara abantu muri yo misara abantu bankorera ko cyane bandoga bankindirako ibintu nk'ivyo ndagira baragukindirako zina murozi we suzu kuzondoga ugasanga nk'abarozi b'abakobwa musize wo gufata uzofatwa ku nguvu uza kundoga nkagufata nkaca nkagufata ku nguvu. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel focus for this industry of Buja Flavor. Checking out kurocha kibaza ndi kumwe na Alvin bash. Alvin tugane Alvin. Nasikia ushauza gari mzee. Acha hiyo vitu. Wewe ushageuza. Ushageuza waragabi. Ndio hata unakuna va bien. Mugabo c'est bien man. Derukana man ukichambara ibishwe kama. Numbwire. Ariko lakini bien. Dejipana na jenda Ufise man naiguze 50,000 60,000 plutôt. Donc nimba wikuye 60,000. Iyi yafa. Ça, moi journaliste bambere. Reka ariko ni vyiza umuntu atemberera Lavashe sivyo nene Lavashe. Voilà. Like nuno musi wartifuje rero tumusange Lavashe hasanzwe akorera cyane cyane ibikorwa vyiyo muri tuguma dorise. Ego, boutique yacu. Mbega hakorerwa ibiki Lavashe. Bon, ni boutique y'ama collection y'impuzu, ari ama logo atandukanye. Ama t-shirt atandukanye, ama size atandukanye Donc muraho ikaze muri boutique yacu ya Tuguma Dori boutique. Sasa u Dori mbona tumubona Dori. Boss Tuguma Dori. Kandi hari abantu benshi baramva Tuguma Dori babasanga na gaslogan kanje oya urya ni boss man. Urumva yani ndo boss wako sasa. Ego ari umuntu uvuga uyu muntu jewe bivaye n'ingene dukorana bivaye n'ingene dufashanya nta kintu canje yoburamwo. Yani Tuguma Dori mushira imbere kandi usanga nta nuko yo bigusaba ngo je umvuge no ngo nyikavuga jewe kuri honneur. Je nikuza kuvuga mu kintu cyane cyacu cyose tu vois no batandirimbo yanje fuma yashafuma nkuramo yinde fuma nkuramo n'umugore anje afuma avamo mugabo Tuguma Dori hagume ariko rukurundi uko twifuza kumenya ati mbega Tuguma Dori like ni partnership canke n'ubugenzi tu aho ni mutari kusaidiaga tunataka hari umuntu mukorana akagira aho umengo ntimukorana muri inshuti muringa kugira ngo mufashanye kuko jewe ndashobora kuba 80% réussite yanje ni Tuguma Dori agira afasha tu vois donc lui c'est comme mon père donc il est tout ya urumva rero ngandu mu brand ambassador w'iboutique Tuguma Dori mugabo urumva mu brand ambassador yivaye n'ivyo dufashanya ibintu bitomda muri yanze nyine gufashanya sivyo kuko uburyo bampemba ngaha mvuze ngo ngire gusa mutasino namwe noja mugabo we waramfasha trop bire agusumbya de plus que amafaranga yogwa y'umushahara voilà c'est ça donc lui imana imweza giye cyane karibu rero sasa ni boutique yacu
ndabona ari mu benshi bya cyane byega bitandukanye barabayumva. navyo biri tumenyereye mu masoko lavage si pibe turimo hari aba journaliste la fois pasteur yagize akantu umubosi baramubwira ngo urumva ngo iyo ni publicité ntidushobora kwiposta muta udashaka guposta wewe udashaka kumfasha jewe nagiye gufasha kuri gushaka ico kiganiro tugikorera ahandi mugabo muri tuguma dorikwa canke ngo ni publicité none unkeneye jewe ari ku kazi kanje usaga ku kasivyo nivyo ukazura byerekana atari uko nawe nta kiganiro zoguhamo yaga bicaye kabisa Jace bakuze se media kuri gatanu indwi ndakubwira ati no musi rero twari mu bwami nuvuga bwa tuguma dori like novuga Alvin Smith niwe brand ambassador ariko kuri ndi ruhande reka kwanza tumuha ikaze neza na neza Alvin Smith twinjire neza mu kiganiro bro vipi sasa biraza neza amakuru y'imisi musaza uko bien sana mungidi ndani so fine naona nachia vitu sana mzee problem ça faisait mbaya frère kabisa kweli afu mwa ile EP yote mzee ile ngoma tunaonekana iboneka umenga niyo umenga ilikuwa irafatisha cyane lavage so far so far arafashe cyane mugani bisigaye yuko ariyo nziza cyane kuruta izo se ni nziza ariko ku rundi ruhande vuga imwe by'amahigo niko navuga tuvuge gute en fait murumva hari ikintu mutazi umuntu sinzi ko muri araba hit song ni sezerana nishobora kubwira umuntu ngo mwanje ni hit song nsohora ndaza kuba hit no hit song ashobora gusohora indirimbo wenyine uvuga indirimbo rigatunda isohoye nyine bisanzwe ugaje gusonga pa yabaye hit hari indirimbo ushobora gusohora ukavuga iyi genda yizeye ndakumva iyi ni hit mugabo gasangira teso ata donc ibintu by'amahit ni ibintu by'Imana ni ibintu by'amasatani ni ibintu by'amademo lakini uvuga Alvin Smith akombe n'ibiti bya chance ndiko twobivuga si na lavage ariko kuri ndi ruhande nuvuga hariko arazikindi gisasu tunaona Alvin aratwemvisi atubwiye ati today leo antuko ndibaza ikiganiro muzagisora uno musinyere bro uno musinyere kiraza kije kigiye sha indirimbo anje ni nziza nashizeho umugore wanje kubera indirimbo nayirimbiye umugore wanje inspiration nayikuye ku mugore wanje ni Hernand dusheze kuvuga je vous jure iyi ndirimbo je ngira nsohore umuntu azi ko ari mu rukundo akayumva kuri kote y'umukobwa ibintu azabwira umusheri wiwe umusheri wenyine araza kubona hariho changement nyahandi umusheri wakubwira bebe sava kumwe guno musi urasaze mu nguno musi yo iti vamtiwe kumbe yumvise indirimbo ya lavage original je te jure ari indirimbo muri tanda adoration murayibona ibintu bigenda kuri konti hamubona umuntu ariko kwindira uvuga what birase muraza kuyumvisa muraza kuyibona yes lavage akubwira ati indirimbo yiwe iraza gutuma abantu benshi cyane urukundo rwabo bwongerekana ruduga volt duga sibyo na lavage ariko kurundi rubanza tugira ubwoba ati lavage ubwo niho bituma nabandi bagore babandi bantu bakwifuza lavage oya nta nawo nkene ubasi bataki meni konjo marie niko na bibi yangu huyu totomo Messi taki ndo wangine ba momi niko na insel momi anakutosha ruba rero abandi bakobwa mukundi indirimbo zanje mukunde jewe mugabo ni munkunde ku mutima bakundi bikoko byawe twaye asigaye ndi housing ya muguru wanje yaratwaye umutima wose Jace ariko kurundi ruhande turabona ni indirimbo lavage yashize inyuma ya EP umenga ni ula inaitwa ola ni la la kweli kila la ni lavage oya ni urindindi msoke muhira mwese muri ko murabikiganiro ndaje bazagisora après yaje gusora song cyo mujya kuraba indirimbo yanje je vous jure vous allez aimer kabisa arakubwira ati arize afite confidence arakubwira ati indirimbo yanje ni lazima muipende ubu utandukane buhari na zazi nitwa dusanzwe tumenyere kumenga rupura yivuga jewe indirimbo yanje ya kabiri naririmvye fisa ama emotion uri muri mode kuruka ni producer kambwira bro ça va producer wagize ikibazo ndambwira wapi indirimbo manuva iri kunkora ku mutima trop kabisa yo istudio zirakoroka ibintu ndabirwa muri muhama niyo ndirimbo sinarimvye fise yo narimvye ndayishiramo ama sentiment yose ngo yaba ari umukobwa na Tadamu na Tadamu fatanye Uramaze kubona indirimbo uyiyumvamo hamwe umvume ngo uyifata ukayitiko cegeze ingidi nyene de kabisa reka turaza kubibona ni indirimbo yiwe isenge kuri YouTube channel ya Alvin Smith Seven Lavage ni YouTube yako kandi turabona ko isa n'imina yaduze cyane man visibility yakushakuwa kubwa sana kubera nkora man cyenda kora trop urakora cyane kandi navyo byose twifuza mu baririmbyi bacu ariko kuri ndi ruhande Lavage collab ziri international zirakenewe ga bro tuzozikora era
molo molo pole pole step by step apana kuva muri 1 gushika muri 5 genda 1 2 3 4 5 apana gusimba ni handi usanga urasimvye usimvye nabi utanguye amazuru cyubwira amazuru nkayi wanje juu ya kusote fo wende pole pole kabisa. Yes, kandi ugiye buhoro urashika kandi ushika usanga bashite neza cyane, ariko kurundi ruhande tukavuga ati Lavashe kumbere arindire yuko azoronka ya visa yiwe azofashwa no mufasha wiwe. Ya visa ni baragishinga muta kuko jewe nibibaraba ivyanje vya visa nibibaraba ngenda ntagenda abibatizami binabausu afura sikia mze nguro misi ngo baruzi ngo ni benshi buti ni abausu kuniroga mire toka buterere niko gaweti je navuye mu buterere niko ko fresh Maraki hapa uzi kuniroga ni handi usanga urandoze uburozi bwawe cyo ndaho nabutwara usiga roze uko nyine dore gutevye ko genda butalo dereka byateba kintu cyane cy'abartiste nukuri kubanya nkakubesha je ngana uko ntavuga je ndaza abartiste benshi cyane bamaze no kunkorera ko mukura mukanya neza ya kugukorera ko neza mukura mukanya uburozi sitaki tukusema lakini urizi wewe umuwo muririmbyi tuna banana hivi mimi nasikia anasema huyu jamaa ashaka kunkorera ko ukavyumva mu mpwebo yo ikuti hari ibintu bataze abartiste abartiste twafise ingene ushobora kuramukanya umuntu agatwara inyenyeri yawe comprenez ce que je veux dire mukuramukanya uku akagutwara na chance zawe c'est pour ça mategeko si vyiza guhana amaboko si vyiza uzoha jewe kenshi ari abantu nshobora guhukwa kibaza ngo ndamugaye no man jewe maze kwiyumva mu juje ndafise ama 6e sens yanje je sino kubesha miye niko ufise impwemo muti saweye ukoze ku maboko nkumva yuko ukora ibintu ndakumva tena fana kwambia Braz ari bintu shizimwe wewe Samie mimi amuniwezi mimi nakuwa ndo chuma kumayi lakini wengine muda sasa kaka tunaona kama umekawia abandi bariko baragenda musaza bagize ma mariage like n'aba diaspora hari nganga mu Burundi buraryoshe ari umusista urya musista yabahanze numurekana mugabo yarahavuye yarake mu Burundi uzi kubera iki ingosha wabwire kubera iki wavuye reka shareka kubera iki ngamu Burundi wakunda wazi ngamu Burundi birori birimo baisha uviriza hanze ni hanze man ari hanze nuzobona umuntu byaye n'ibyo ganda arenganye ngo Alvin Lavashe nabihari man ari ngo byani ngo byo kumya ma musteri ngo muri ya musteri kuri abikuwaje ari naho command icupa baguma bakura basema ude ujama ahubwo acavuga umunjama n'umumanuka uyu niwagishika hanze donc hariya mumingo baguteye mu rugurunogo sasa tuyigumira ino tugikirori man Alvin akubwira ati s'en fout we naco bimutwaye man ari giye umugoro wanje ahora zino agacambwira ngo nguyo ari kipapuro cyane cyatakaye kumbe ashaka kudasubira hari ashaka gumenga afu wewe ukashika imurondera ku nguvu oya je nasha namugira baki mama nshaka tukaba unata ndo ku rester ujya mu sister ndamuvuze yaba muri Canada yaravuye abino kandi no racinye nakubwira ino ici la vie c'est bien bitu biko bisa sasa rero zo ndagenda mutse lakini kaviza kakora kili grave naho kuba kabonese binabausu lakini atakawe kako c'est quoi votre problème mufite ibibazo ko azi gituma Alvin ugiye hariya tubona yuko Alvin agiye hariya mu nuvuga nko muri Canada tubona collaboration zoroha cyane zire international visa Canada kaba drink hariya zushikora nabo amayindi manze Canada umugore wanje kirese mu muroze akampeba cyane mu muroze akagira sino nawe yene aramuroze nawe umuntu yamuroga gute nta burozi bwo mufata urakoze kabisa arahejeje cyane reka kabisa dusubire kuri nuvuga ku giteramo kandi ibintu bya Canada cyenda bisubiyemo kumengo birabajya tunakupenda grafrele tunakupenda sana tunataka uende mukundaga kira mushaka tuje ngume ngaha tubonane nkebe usubira mu buterere dushaka kusubira mu buterere Lavashe izoke namuta aha tera sikia barozi ya buterere barifaka association barifanya gurtu barayatari bagize agashira hamwe gute je navuye ari yabamaze kumbatiza mu barambwiye mwana turaguhezagiye va mu cité ugenda urondere uzokwibuke quartier uzokwibuka abatama bagufashije non ça c'est la vérité uzokwibuka abatama bagufashije ari turagusohoye vu c'est pour ça ndacingura umuduga nkiba mutse ndavuga okay batama rero harageze ko je ncomoka ndacomose niyo mpamvu jewe buterere izi mu kibazo cyambere nani kenda bazi ambiaga muzika naka ndi buterere tubonana sawe afukura itahita kaburuzi kako kadesa naza kubaroga mwe bote yes ni Lavashe original akubwira ati je barasohoye ariko kurundi ruhande cyo twifuza kumenya ati mbega ko twarabonye muri show Lavashe Imyidogo sana kasima amazi
bitu kwa Melodie twarabonye ariko ilikuwa ni vitu vya makontre ta grand frère. Ilikuwa ni vitu gani? Show ya Melodie hii ya pili. Sorry God. Okay, hii show Show ya pili ya Bruce Melodie. Jewe na mu DJ numwe nza kuduza ababonye amaposti barayabonye yarampariye naho tuzohura sizomuramusa mimi sitaki mazoea. Umara maje ndakumara amazi. Komini ko vrai voyou. Si mwe je ndiko nagize mariage narahindutse mu. Sinon yo aje nyine namaze kuvuga hari ikintu canje mu cikidemo kirambye Alvin. Hara. Mugabo wundi mutima curambye abagaele. Barajiri bandondera nyine kugira ngo dubafashe promotion iki niki. Ba juste Gaël. No ba Gaël kujya mu nuzenya Gaël manager wa Bruce Melodie. Yeah. Umva twarakoranye bien ndabafasha muri côté influencer yiwe influencer ndabafasha ama promotion iki. Yeah. Ndabona ati no hara. Ubono ni show yabo. Ya no bandabona kandi Gaël uvuga petit ya uko serie kabisa. Ndavuga reka ndamureke ariko hari amaze kuziki demo sinzi hari video nza kubaha muze kuyipost. Yeah. Ndiko ndamubwira coupe aranka coupe aranyereka uko coupe ndamusanga hari ndamubwira coupe aranga gukupa uza kwiba mushiremo mugabo sishaka kumuvuga izina muramuzi man kinari guharamutsa kandi je ntarafo apara bya wise design mina haraga njo bya vrai unahara original hara manake nayo machine bora nikapa masi ejo ngugurisha umuduga wanje ukayimuri cyangwa mbwire madame je na amana guikintu cyo miliyoni cy'umuntu je ndepana mugabo nakimi machine yawe nayikupiga ndo mu crane nayikupiga njo mu crane tubuterere uyu hapa grand site kwa tuwatembea na mawembe mimi naza guchana mimi njye ndishaga yaba cité grand man je ndu mu cité man je suis de la cité je ndu mu cité ras bro je ni kwa nyine ubungeze mu giti naragabanje guhara man usigaye ndi mu responsable n'abagenzi barahinduye sinon c'était avant mimi niko na gikosi mu cité nakwambia ona maze pandari mu gari tone tukaonesha nakutana pe muko tunabuchana sura yote mnamaliza Gese rukurumva yuko sama genge mani misite muti yaga kandi nubu jewe nushobora kumara ko je ndafise genge mu isite yiwanje ngiye nogera nkabatora mu muduga nkaza tukaguhariya man mapema sana ariko kurundi ruhande abantu byarababaje nuvuga la vache ilikuwa man abantu barabibonye man ngene baduhariye man bari tubiri bawuma kweli man je na 5 minutes namaze kuri stage man bari ko barihutisha ngo what the fuck mugari abandi artiste baririmbye man loga yarafashe na micro arabafasha what the fuck bo mu Rwanda oya bunga nyene arabafasha performing yari twebwe batatu jewe El Pro na Diwan sino abandi barabafashije ba dramati hari arabafasha oya mugabo twebwe aratangura gukupa je man je ndiko ndayimba mukhama agashiramo hahi muri tugani ibi gushika bavuga ngo mvuze kuririmba muri live nuvuga la vache amivyo cyama live simaka to stream ama live umiko mumva sivyo no mu Rwanda sikuvuga ngo Bruce Melodie yarimvye live no mu Rwanda benshi bagira ama playback rero live music umviriza ubuzibura atandukanye ubuzibura umviriza simaka turimba ama live sieti igikuru suku ryohego uzogirwa na playback ama live ni kuni good umva cenja rero kurimba live ngo kuri abo bivuze nawe genda urindirimbire kuri place yanje ariko kurundi ruhande la vache barisema kama mu performance yanu iko kwanzuri kama ine kwa Sijya ujama ndakoreka ama video abantu barahitabiye man ari no video kamera ciye kubana bazire ma contract akora bati kuziga contract ariko arabashiriramwe unaomba hahiya natia huku nani yego mugabo urumva nyene nk'abantu bari bamaze kuryohega mugabo abantu bamwe nibo batahuye yuko hariya bari ko barahara mugabo abandi bifa ingene bari waryohewe abantu bane intellectuel nibo babitawe neza ati uyu muntu ariko arabononera shoba abaririmbyi bacu mugabo urakoze mugabo abandi ntavyo babonye bo baguma bagyohego okay tuhebere rero na tuka ntitwomara amasana n'ubundi ariko byarakubabaje cyane kuko waravyanse no kuri stati bro byarambabaje cyane je ko nagize mariage abantu benshi babishime man warahindutse yego frame mbo bamushimire ni ko jewe je ndemoye guhara je naremewe guhara niko naremewe umva je Imana yande mivuga wewe jya mu kwisi wo uzohara je nuko Imana yari yandimye ko je kuva ndi mu isite je nibona ko ari umuntu wo guhara je Imana asize yavuga peti wewe genda ku isi wewe role yawe ni guhara genda uhare mugabo umugore wanje yarampinduye ndagira mariage ndaba yo sino
Yes, lavashe byaramubabaje ariko ntitwoyirandira ko ngo tubifatire ku mwanya muremure. Reka tuvuge nibiko biraza. Mbega lavashe burya ntiyaronse na opportunité yo kwicarana uvugana mugenzi yo muririmbyi yo mu Rwanda. Cyese kuvuga Brice Melody tugira bavugana ku byerekeye igikorwa. Twaravuganye kuko bagaye bose bayago. Niwe wantu kwa Brice amubya Brice ya Gaël. Gaël uwaho. Mama Gaël Brice uyu petit Alvin Smith bana arakaze cyane. Bana n'umuinfluenceur. Kandi urumva nuza Brice nane nagiye kumuraba ya mugasho naragiye yose no kumuraba atwa umba yashya nyibuka ko nane nagiye kumuraba bayivanye n'ingene tunigeje neza bagari twakoranye neza niyo nakubwiye si c'était pas bagari twakoranye neza ningehara pasho kari bika umva bagari umva niho bashaka neza umva la byari byoroshe cyane byari biryoshe nabayago bose ya kuvyerekeye gukora n'ibikorwa kandi bose twaricaranye turagira Jesu genda mu Rwanda mani vuba mugasi mvuze ko je ngiye kwa na Brice Melody azubugiye mu bindi uzobangiye mu bindi mugabo aho utakona on propose Dieu dispose bashaka kusanga sisi yari abagare bavuze petit waradufashije i Burundi ngo hana tugwe chance ugasanga mugabo bigenze ngizo gukora no artiste mu Rwanda wari wese nazo wari mu underground uganzo vaya namaze gukora mu artiste nuwaze gukora no artiste kabisa hama ndashimiye abantu bose bagumambira ngende hariya bazomfashe bayago bose agare bose ba pazo abantu benshi ya merci beaucoup. Yes kabisa reka rero dusa tugera mu busozo twavanye byinshi na lavashe sasa lavashe byo guhara gusa erega wewe Imana yakushyize kuzibwira ngo uhare ntubizi none ndasuyemo je Imana igiyandema kandi mama wanje yambwiye ngo je namye ndumuguruguru kuva kera guharagurana urumwana wanje je mama yambwiye urumwana wanje wa mbere yari umuguruguru mani jewe nayibonye tukuvye Imana yandenye kugira mpare Imana avuze petit genda kwisuhare kabisa. Yes, kumbure reka turindire igikorwa ciwe gishasha Salavashe wowe ubona ko kurindira ahubwo babwira gende kukiraba kuko kiraba gusohoka yasohose. Yes, rega namurabe igikorwa ciwe cha Lavashe original ni kuri YouTube yiwe yitwa Lavashe original nuvuga Alvin Smith sivyo none Alvin Smith officiel en français Instagram en anglais kuko mutabwira mu kirundi none Galvin none si mu kirundi na uragira none mu kirundi yeah izajya yacu step media sutope tugira intambwe media nta na followers babiroro umbichongereza cyo kizara followers man l'anglais c'est international frère lakini sasa oui l'anglais c'est l'international de travyuma mugabo twe turumva yuko menga Alvin icyongereza sikirekire nawe mon pote non moi l'anglais wapi kwi le français sikutanda karada itakuwa grave I'm going to try yeah right now I'm trying to speak English but if my wife she's here we talk English we talk sometime in English about life we talk about life she tell me baby she's so beautiful baby you know life she's so romantic yeah life is problem we have to work hard yeah man winujishi man yes akoza sepeje kabiri gatanu bindwi labash vraiment niko rakukumbuka vraiment grand frère tena merci sana wa kuri pokea kuri tuguma dori ibintu meze neza sana kandi ifoko uduha ma big chance ko twusige dukora ivyo wacu musaza urumva nk'ubu twakuranye nk'uko ndashaka kumubwira boss wakashagwa ga-t-shirt ukambara imwe muri interview ya boss wanje n'umwana mwiza cyane man kabisa kandi afasha abantu benshi cyane ahubwo nari kuyambara none munsi kwezi amaze kumutarafasha mutana umwana mwiza cyane muti kandi mwe ngo ari we yakubranchije kuri ni na musaza oya wapi kwe sino mari kubranchije twagiye twamenyanye ni na tuzinanye deje yes Alvin ndakushimira cyane bro yo tuguma na supportinga ba ani niyo yatwara renew 257 no ani bajya sinabana bafashije ba DJ Burundi kera barafashije maze je sinibagira muti wanka tuguma dore je musuzo wafisa amahera menshi azogira igenda umubwira rero nzobwira nka kujya kwa baba Butale tambwira jehe ba byose man ingo je nawe dukurane rero kabisa ibana ugaruze je ndinda guhe uburyo bwose wamfashije man byose aho ngeze ni kubgawe man jewe ibana muta ubaho kabisa yes wakuze step menja kabiri gatano indwi bakubwira ati akaryoshye ni gahora mwitama je ndamukomeye grand frère twakoze ikiganiro nigiye kirekire cyane jewe 28 muti turangana man urumva wowe turangana je nawe man ko grand frère mu entertainment none manisha ahubwo ndi grand frère ku mahera ndakuruta mahera ko ndavyebera kweli ko la diaspora ko Canada
ndeswe n'ivyo je ndakora man ukora ibikino ya Alvin turetse umuziki nkora ibiki tune kuzanga hapa tuguma dori muvuruga misi yose unamuvuruga tuguma na choka aba diaspora vraiment murarushe kweli wambia si tuko ba mafia bitugaye unafama maishange batakufunga we hao jama ndo wana bajama journalism itayishaga na byo bafike naanguka na kandi kazi ufise gukora mukora kazi kawe nuzuye nk'abarozi turafanya kazi boy barozi ndo wanafanya kazi moya kwa guys lovers ndagushimira cyane bro mimi interview kwa nzuri sana safi thank you kabisa uzosubira abantu muri yo misara abantu bankorera ko cyane bandoga bankindirako ibintu nk'ivyo ndagira baragukindirako zina murozi wese uzikuzondoga ugasanga nk'abarozi b'abakobwa musize wo gufata uzofatwa ku ngufu uza kundoga nkagufata nkaca nkagufata ku ngufu byo mubimenye nta by'uburozi navyi uburazi w'umukobwa w'umukenyezi azaza kugukindira uzomufata ku ngufu umufashe piga ku ngufu hari afa kiwe bamimba atwaye indamuta niko bavuga mu amatwaye inda nawe Alvin muroza atwaye inda Alvin non sérieusement niko bimeze kandi ndabivuze jewe ko yandazi nyine abantu basigaye bankorera ko urabazi bari Canada zogenda man ushake mu ndeke muroga mureka sawe mwenderere ndagufasha bro ebana umugabo nawe uzogiki akinyuma umugabo so igutani juste gara ya kugindira ebana gisikora gidi yo wakushiste gara kutoka bari harufa gote kuisto doki